Kaze karibu kuri mwebwe mwese muko muradukurikirana hano kumbonesha kure yanyu BTV Burundi mu makuru twatorokanije kuri uno musi agizwe n'ingingo nkuru zikurikira. Amashirahamwe adaharanira inyungu za politike hano mu Burundi ngo agiye kuzoza arashigikirwa n'ubumwe bwa Buraya ngo ni mu ntumbero yo kubandanya batsimbataza ayo mashirahamwe kuko hafise uruhara runini mu iterambere ry'igihugu. Ikigo kijejwe gukurikirana abamenyesha makuru n'ibimenyesha makuru CNC kirashima ingene bakoranye mu mwaka basozereye 2021 ushira 2022. Amakuru twabateguriye saya gusa twabateguriye na vyinshi kubijanye no kwikukira ku Burundi. Reka ndabaye ikaze mu kanya nido ryano makuru. Ndasubiye kuba ikaze ndababwira nisangwa ukwikukira ku Barundi n'Uburundi. Ikigo kijejwe gukurikirana abamenyesha makuru n'ibimenyesha makuru CNC kirashima ingene cyakoranye neza n'abamenyesha makuru ndetse n'ibimenyesha makuru hano mu Burundi. Ivyo bakaba babivuze inyuma y'imisi ibiri bari bamazemwo bariko bararabira hamwe ibikorwa baranguye mu mwaka wa 2021 ushira 2022 banategura n'ivyo bagiye kuzokora mu mwaka ukurikirana. Vestine Nahimana arongoye ikigo CNC. Kimwe mu vyagenze neza novuga nuko twebwe tunezerwa n'ingene ibimenyesha makuru n'ingene abamenyesha makuru bakora uno munsi, ingene bigenza uno munsi, ingene tubanye uno munsi. Ivyo vyose bikaba biterwa n'iki? Biterwa nuko dufise ivyuma vyo kushobora kubakurikirana ku munsi. Anaje gituma twavuze ati nta vyera ngo de ivyo vyuma naho bihari ntibikwiye. Hano rero bidakwiye tukavuga tuti muri kazoza mu byo tugiye gukora nuko tugiye gusaba ko ivyo vyuma bigwizwa tugashobora gukurikirana abamenyesha makuru n'ibimenyesha makuru bose ku rugero rumwe kandi urugero rushimishije, gutyo tugashobora gufashanya mu guherekeza muri ya migambi ikorerwa igihugu igatuma abamenyesha makuru bayimenyekanisha neza ku rugero rushimishije kandi ku rugero rw'igihugu. Amashirahamwe adaharanira inyungu za politike hano mu Burundi ngo agiye kuzohora ashigikirwa n'ubumwe bwa Buraya babicishije mu mugambi dukurire hamwe. Ivyo ngo akaba ari mu ntumbero yo kugira ngo babandanye batsimbataza ayo mashirahamwe na cane cane ko afise uruhara runini mu iterambere ry'igihugu. Bivugwa na Jean Nimubona arongoye uwo mugambi. Tumukurikirana. Umugambi twise dukurire hamwe ni umugambi uri mu bisata ukorera mu bisata bitandatu bijanye n'ubuzima bwa minsi yose bw'abanyagihugu. Ahantu uvuga ibijanye n'amagara y'abantu, ibijanye n'indero, ibijanye n'uburimyi, ibijanye n'ubukingi bidukikije, ibijanye n'akazi kugwaruka hamwe n'abakenyezi, hamwe n'ibijanye no kurwanya amabi afatiye igitsina, hamwe no gukingira abantu muri rusange batishoboye. Tugiye gutegura inama nini cyane ku rwego rw'igihugu, inama izoba ihuza abantu bari mu bisata bitandukanye. Rero muri iyo nama twariko turamenyesha dutegura ku igenekerezo rya 8 ukwezi kw'indwi aho Bujumbura mu kigo ca Hotel Royal Palace. Tuzoshobora kuja idonido tuvugane ivyo bibazo, dushireho ico no kwita ingingo ntabanduka, amarekomandation, tugire na feuille de route yotuma umwe wese muco azoba ashoboye canke yiyemeje ashobora gica tereye kugira ubuzima bw'abenegihugu butere bumererwa neza. Mu gihe buca duhimbaza imyaka 60 Burundi bumaze bwikukiye hamwe n'imyaka 2 nyene icubahiro umukuru w'igihugu cacu Evariste Ndayishimiye
amaze ari ku butegetsi ngo hari bimwe yiyemeje atarashikako. Ivyo bivugwa na Faustin Ndikumana arongoye ishirahamwe Parseme ridaharanira inyungu za politiki. Tumukurikirane Faustin Ndikumana. Hari ibihushane 10 bihaguma nivyo byo gufatira igihushane ca mbere ni hiye. Ushobora kuvuga yuko ushaka gutera imbere mugabo kenshi naho uvuga yuko udakenye wikwije nubwo bukene utabwemeye. Ico ni igihushane. Igikurikira tubamwe kwezo national reconciliation twifuza. Turayifuza mugabo ibitabo biri mu reconciliation n'abarundi benshi ntibazi birimo. Igihushane ca gatatu trajectoire kugira inzira vision de développement dukurikiza twemeye. Haraba vision 2025 nta no kuyevariwa mugabo ibya yanditse. Kigira kane igihushane ca kane ushaka gutera imbere mu gushinga amabanga abantu cyo mu gushira imbere ukira aba politike yonyene n'ubushakashatsi utabushira imbere la recherche ubugira gatanu nta terambere ushikira ni contradiction utazi kurondera uburyo bw'amahera avuye hanze kugira sahirize ayo mu gihugu hagati. Ica gatandatu nta nigihushaye nta terambere rishoboka gukoresha amafaranga ya leta bitari mu muco. Ujane cindwi tuvango cyo turagwanya igiturire nta giturire cyo kugwanya utahizaho strategy yo kukigwanya ifatira ku nzego zikigwanya zikomeye zasubiyeho abantu bagahanwa. 18 nta terambere rishoboka mu gihe administration iri politize. Bica bijana rero n'iki 9 guteza imbere abikorera utwabo. Iki 10 ni ibiro byuko nuvuga yuko je ko ndabibona yuko hakugira ama evaluation womenga abantu bashaka no mu bashaka batuti ubutunzi Imana yaduhaye so kuvuga yuko Imana ari izodokorera ibintu mu kibanza. Ukwikukira nyakuri ngo nukwikorera utwawe witekaniye. Ivyo ni bimwe mu biranga amafoto arenga 60 yafashwe ku bakozi bikorera utwabo batandukanye mu ntumbero yo kubandanya bibukanya ibijanye n'ukwikukira. Ayo mafoto akaba amanitse mu kibanza citiriwe ukwikukira. Ni nkuru ya mugenzi wacu Jules Verne Nakimana. Imyaka 60 iraheze Burundi bwikukiye. Abarundi bivuga ko vyinshi ariko benshi ico bahuriza ko nuko kwikukira ari ukora ivyawe atawukwiruka inyuma. Ivyo biri ku mafoto amanitse ku kibanza citiriwe kwikukira yakozwe ku mfashanyo y'ubuserukizi bw'Ubusuwisi mu Burundi. L'idée c'était vraiment de donner une voix à tous les Burundais, Burundaises pour exprimer leurs réflexions, leurs espoirs. Icyumviro no guhakaryo abarundi n'abarundikazi kugira baserure ivyumviro bafise ku Burundi. Ico catumye tubashigikira. Ku bwanje narakozwe ko ndiko ndasoma ivyanditswe kuri ayo mafoto baduhamagarira kwibaza mbega kwikukira bifise insiguri yihe kuri twebwe. Qui ont été dont on retrouve le portrait et je pense ça nous invite à une réflexion ou vous invite les autres Burundais, Burundaises, ça vous invite à une réflexion. Qu'est-ce que ce pays signifie pour vous? Qu'est-ce que l'indépendance signifie pour vous? Raharugero yatunganije ico gikorwa aratubwira ico kizofasha. Uno munsi tugomvye kwerekana abarundi mu butandukane bwabo mu buzima bwabo bwa misi yose kandi bakiriho bariho ubu kuri ino myaka 60 nyine turiko turahimbaza. Aya masanamu yose hamwe ni 60 yafashwe ku bantu batandukanye bakora ibitandukanye bava mu mihungo yose igize igihugu c'u Burundi akazomara kiringo cy'ukwezi muri ico kibanza. Jules Verne Nakimana reka ndagushimire kuri iyo nkuru wadutohoreje. Ngo haracariho ivyo kugwa kugira ngo habeho urwego rw'abacamanza bigenga hano mu Burundi. Bivugwa na Salvatore Minani arongoye ishirahamwe Ajebu akavuga ko n'agashahara abari muri urwo rwego baronka ari gatoyi. Tumukurikirana. Harakwiriye gushigwaho ishure rikuru ry'ubucamanza École supérieure de la magistrature kugira abaja muri urwo rwego bategurwe bikwiye, hanyuma ingingo zose zijanye no gushiraho gukura canke guhindurira abari mu rwego rw'ubutungane zofatwa n'urwego rwigenga kandi rutandukanye n'izo nzego zibiri twavuze, le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif. Harakwiye kandi ugutunganya gusha inama nkuru y'urwego rw'ubucamanza. Abatwara urwego boba umukuru wa sentare nanyuzwa, hanyuma izindi nzego zigakurikirwa
zigakurikiranwa canke zigashirwamwo uko bikenewe. Iruhande y'abakora mu by'ubutungane, abagize inama nkuru y'ubutungane bose rukigwa bavuye mu bisata bitandukanye bikurikirana hagufi ivy'agateka kazina muntu mu gihugu. Inama nkuru y'urwego rw'ubucamanza kandi yoba ifise uburyo bukwiriye kugira ngo ikore neza akazi kago ata wanja wangura. Ikindi cyokorwa no gutunganya gusha imishahara y'abagize urwego rw'ubutungane kuko idahwanye na gato n'akazi basanzwe bajejwe kandi iri kure cyane ugereranije n'iyo abo mu zindi nzego basanzwe bafise. Akaba ari nayo nkuru ya nyuma dusozereye ko amakuru yacu uyu no musi. Reka ndabashimire mwebwe mwese mudahengeshanya gukurikirana imbonesha kuri yanyu BTV Burundi. Shimire bagenzanje bakora ibishoboka byose kugira ngo ano makuru abashikire. Shimire Arnaud yarayahagarariye. Nibagiye gushimira abari mu buhinga bw'ivyuma. Ndabifurize kubandanya mukurikirana ibiganiro vya BTV Burundi. Abarundi bose ndabifurize no kubandanya bahimbaza umunsi mukuru mwiza wo kwikukira kwacu ni harambe Uburundi n'abarundi. Thank you.